ibikorerwa muri ibi bihugu ko bafite ibibazo bya mendevre bakagira n'ibibazo nibaza yuko tukaba tuzi ko ari abantu benshi baba mu gihugu cya Uganda mu gihugu cya. Tugaruke ku ya nkuru nari nakubwiye. Inama shikiranganje yakoranye kuri uno wa 21 ndamukiza yiga integuro y'itegeko rigenga amasezerano ajanye no guhanahana abakozi n'integuro y'itegeko rigenga amasezerano ajanye no guhanahana abakozi bo mu nzu hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Arabia Saudite. Intumwa ya leta umushikiranganje Gervasi Ndirakobuca yamenyesheje yuko ico leta y'u Burundi yipfuza ari uko abakozi bakoroherwa ndetse bakabona inyungu muri yako kazi, ariko kandi bakinjiza amahera y'agaciro bikagaruka gufasha mu iterambere ry'igihugu. Yanamenyesheje yuko leta y'u Burundi izokora uko ishoboye kugira ngo ingo ntizizongere gusambuka nk'uko vyari bimaze igihe vyibonekeza, kanatsinda ingo niwo mushinge w'iterambere rirama. Aha twobamenyesha yuko abo bantu bahora bagenda baciye mu nywabi bakagenda bahomye ko n'ubutunzi bwabo. Mwo kwibaza muti ni kuki ayo masezerano yabaye abiri kandi umengo agenga abakozi yose? Ayo masezerano abiri ntasa kuko n'ubuzi buratandukanye. Hari ayaraba abakozi bo mu nzu n'ayaraba bafise ubuhinga bazoba bagiye gukoresha canke ubumenyi mu kintu kanaka. Ayo masezerano aje kuvyorosha kuruta uko vyahora, aho abakozi bazogenda bazoba bazwi n'amategeko, kanatsinda bazoronswa urupapuro rw'inzira rwerekana ivy'ukuri ko barungitswe n'igihugu, kugira twirinde yuko abakozi bakoreshwa nk'abacakara, ntibakubagurwe ntibomorwe canke ngo bareke guhembwa imbere yo kugenda. Bazobanza kuguruza amakonte muri banki hano iwacu, ayo mahera azoshikirako. Aha twobamenyesha yuko atayindi nzira yemewe n'amategeko icamwo amafaranga y'agaciro atari banki nkuru y'igihugu. Hazokwisungwa amategeko ari mu gihugu ajanye n'ivyo abakozi n'akazi, mu ntumbero yo kwirinda yuko hohava hagenda abatabifitiye uruhusha nk'abana batarakwiza imyaka yo gukora. Ayo masezerano aje gukuraho abantu bigira abakomisiyoneri barungikirwa amahera yose ibisabwa ku mukozi, ariko bagakamisha mu gusaba ayandi mafaranga y'umurengera abagiye gukora. Ivyo vyatera umutekano muke mu miryango kuko basiga bagurishije ubutunzi bwabo nk'inka n'ibindi. Amafaranga yo kurondera ibisabwa kugira abo bakozi bagende azobandanya atangwa na kirya gihugu bazoba bagiyemwo nk'uko cari gisanzwe kibikora. Mu gihe hoba amatati hagati y'abakozi n'abakoresha babo, ubuserukizi bw'u Burundi muri kirya gihugu niho buzoba buri kugira ngo bufashe, ariko kandi n'igihe hazoba hakenewe abashingwa manza leta y'u Burundi izoborohereza kugira ngo barenganurwe. Muri ayo masezerano bazosaba yuko ukwemera ko bazoba bagiye gukorera muri ico gihugu ko kubahirizwa, ariko kandi ko abigeme n'abakenyezi ataco vyo batwara mu gihe bitwikiriye kugira boroherezwe mu kazi. Hazokwirwa uburyo abafise ubumenyi mu bintu kanaka uko boronswa impapuro zivyemeza, kanatsinda azoba ari no mu ntumbero yo kurata mu makungu ubutwari n'ivyo abarundi bashoboye. Hazoshirwaho inimero itariha yo gutabariza ko izofasha abazoba bashikiwe n'ibibazo kubimenyesha kugira ngo bafashwe. Abazoba bagize ibibazo hazoshirwaho ikigo centre kizobakurikirana. Ikibazo ca mbere cyabajijwe na Honorable Sylvestre kandi cyagumye kigaruka kenshi kijanye n'iyo systeme bita kafara, ivuga yuko umukozi atava asanzwe akorera atarekuwe umukoresha wiwe. Bakavuga yuko atanginga itomora neza uko bizogenda, bagaca rero bagira amakenga. Ico novuga kuri kibazo cyagumye kigaruka nivyo mugabo mukurikiranye neza mukumva ibikorerwa muri ibi bihugu ko bafite ibibazo bya mendevre
bakagira n'ibibazo nibaza yuko tukaba tuzi ko ari abantu benshi bava mu gihugu cya Uganda, mu gihugu cya Tanzania, mu gihugu cya Kenya, aho nshatse kuvuga bo muri aka karere. Iyi systeme mwavuze ko mu bihugu by'Abarabu nka byose muca mubona yuko no mu nyishu nyakubahwa umushikiranganji yatanze yavuze ko ariko agerageza kuyikura mu nzira, kuyikuraho mu mategeko agenga akazi. Iyi systeme twinjiye indani tukitegereza neza n'ibi bihe turi muno munsi, urabona ko effectivement ari systeme nabo nyene kugira bakingire abo bakozi baba basanzwe bafise. Nibaza ko uno munsi rero barinze biyugurura bakugurura yuko bashobora kurondera mendevre mu bindi bihugu, urumva neza yuko nabo nyene bategerezwa kuko kw'isi nzima amategeko si amariginalike. Uno munsi rero bagize ouverture bakakira abarundi bakakira abandi bavuye mu bindi bihugu, nibaza ko nabo nyene bategerezwa kwiyagisa kugira by'ukuri izo mendevre baronka nabo zitunganirizwe zikore neza. Icyo nagire ndabahumurize ko nikihe nuko mwabonye yuko muri aya masezerano bategekanya neza ko hazobaho des organes de suivi. Izo organes de suivi nizo zizoba zijejwe ivyo nyene, kandi mwabonye yuko après ratification y'iri bwirizwa hari ayandi mategeko azoza ari imperekeza kuri iri bwirizwa. Nicyo gituma nabakengurukiye cyane kubera yuko aya makenga yose mwazanye muri aya mategeko mperekeza azoza herekeza iri bwirizwa, ibyo byose tuzoca tubishyiramo. Nibaza yuko tuzogerageza uko dushoboye kose kugira duhagararire inyungu z'umurundi wese azoba agiye gukora ako kazi, kugira tunisunze na code du travail y'igihugu cacu turabona nayo nyene yubahirijwe, kuko nimbe tubarungitse gukora hariya duteza kuraba yuko les conditions bakoramo n'amategeko interne y'iwacu nayo izo conditions azemera, kuko ntibishobora kwemera yuko bagiye gukora n'abagiye gukorera amafaranga menshi baca bakora bagahinduka bacakara. Rero nagira ndabahumurize nyenguruka, ariko kandi ukuntu nabonye ari umwitwarariko ukomeye kuri iyi systeme kafara, kugira nanjye ndabemerera yuko muri leta tuzogikorera ko kugira byo kuri systeme nk'izokore ku mwana w'umurundi azoyagiye gukorera akazi muri biriya bihugu. Mwabaje ikindi kibazo kijanye na suivi y'amasaha 28 kuri 24 ku mukozi, mukavuga muti mbega ambasade izobishobora. Ikintu cya mbere gikomeye muri aya masezerano nuko aya masezerano azoba yabaye. N'uno munsi ambasade yiruka hirya no hino ikagerageza uko ishoboye ata amasezerano ahari. Nimba aya masezerano rero yarinze ajaho, nibaza ko aya mategeko mperekeza ari azokwerekana ibyo byose, ashyireho de balize nahubwo kugira nahubwo akazi ka ambasade korohe para raporo yabo ambasade yahora yiriruka igenda hirya no hino aho bayitabaje itamenya na adresse y'iyica. Ibi rero nibaza yuko aya mategeko mperekeza yose azobitomora neza, nizo ibyo bigo bizoba bijejwe gutanga izo mendevre bigakurikiranwa, na cyane cyane ko bizoba byabaye agreye par les organes za leta. Rero nibaza yuko atamakenga n'amahari bizokurikiranwa ku munota kugira abariyo bose batunganirizwe, ko twifuza yuko ibyo bagiye gukora babibyaza umusaruro, kagahombo bahora bakurayo bigasubire kuvayo, hanyuma ya miryango nayo igira ikikuyemo n'igihugu gigiye gikuyemo. Ikibazo gikurikira cyabajijwe na Honorable Dieudonné, nawe nyine agarutse kuri systeme kafara, avuga ati nimbi cyane kubera yuko umukozi ataba afise kunahindura akazi. Ibyo yavuze nibyo, kuko nawe kuvuga ngo bayihindura muri mu mategeko agenga akazi wabo ushobora gusanga bifise processes ndende. Mugabo ico navuze ni ikigene ndabemereye yuko muri aya mategeko mperekeza
leta izogerageza kugira muri ayo mategeko tuzoshiraho dushiremo yuko abo bakozi bacu bazoraje muri ibyo bihugu batazogengwa n'iyi systeme gafana. Nibaza yuko aricyo gituma aya mategeko azoragiyeho kugira by'ukuri natwe tuzobi negosiya twisunze amategeko agenga abakozi n'akazi k'igihugu cacu, kandi nibaza ko nabo nyine bazobyumva. Ikindi kibazo cabajijwe ni kijanye na contract. Mwavuze muti niteguwe neza, ati kuraba neza hagategurwa contract imeze neza. Mu nyishu nivyo umushikiranganji yatanze yaragerageje kwerekana rezerema zogira ro contract, mugabe iyi contract ntirabaho. Iyi contract ntirabaho kuko ni rezerema gusa baberetse zishobora kujamwo, mugabo ko mwarinze mwerekana amakenga tuzogerageza by'ukuri be en contract iza ifasha Burundi, kandi sinumva ukuntu twoba turi leta duhagarariye inyungu za bene igihugu, abanyagihugu nyene aribo leta badutoranije muri boko cyacu cy'imbere yabo, hanyuma ngo tureke gushira imbere inyungu zabo. Iki naco rero no bahumuriza yuko naco tuzogikorera ko akaba kontra imeze neza, kuko naho yababwiye ibyo ja muri contract arona babajije ikibazo ati mbere kubera iki honorable Felix yabaje honorable Martin yavuze ati mbere kubera iki amasezerano atabayamwe. Nibaza ko nizi contract zizoba par raporo y'igikorwa umwe wese agiye gukora, kuko bose ntibazokora ibikorwa bimwe. Aha rero nibaza yuko tuzohagabira na cyane cyane ko mwatweretse amakenga mufise. Aya makenga yanyu yose azoca kuzuza mu gushiraho ayo makontrati. Honorable Terence yabajije ikibazo ati mbega nta zindi opportunity z'akazi ziriyo, ati nimbe ziriyo n'izihe. Akavuga ati ko hahora hagenda abagiye abapasoni gusa, ati ubu nta zindi opportunity z'akazi zirizo baziriyo. Nizibeyo ziriyo. Nca nishura iki kibazo ndagifatanije n'ico Honorable Martin yavuze. Nico gituma effectivement aya masezerano ari abiri. Gituma amasezerano ari abiri no kugira habe hariho ayagenga abakozi bo mu nzu, hama nabo bandi zo opportunity zindi zizoboneka nabo bace bagengwa nayo yandi. Ati mugabo aya masezerano izi opportunity zishobora kuba ziri ari nyinshi, kuko barakeneye abo bakoresha mu mirimo itandukanye, mu mamagaze yabo, bavuze ibijanye n'inyubako, ibi byose izo opportunity muri bya bihugu ziriyo. Mugabo nibaza ko ikibazo gikomeye cyane ngaha ari ikibazo c'ururimi, nabyo ni muri leta. Tukaba twarategekanije muri rya ordonnance yuko abantu imbere yuko bajayo bazobanza kwigisha ururimi, bakagira notion de base. Mwana bamenyesha bajya kubahwa bashinga amateka ko dukoranye n'ikigo kijejwe uruja n'uruza oye, turiko tugira conception dukoranye n'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi, turiko tugira conception ya passport bazoba bafise ibagenganye na by'ukuri ko ababagiye bagiye gukora iki gikorwa. Nazo bari passport nk'iyi y'igihugu, mugabo bazo bari passport ashobora kwerekana hageze hose, bakavuga bati izo biriko les devoirs ziwe, agateka cy'uko ateza kugenda n'ubateza guhagararira azoba yifise ahageze hose, ashobora kwerekana bakavuga bati uyu muntu aje gukora iki gikorwa. Ibyo rero turikorana nawe yene, kandi nibaza yuko bizogira icyo bifashije, ku buryo ubonye n'ubwo rupapuro rwiwe arufise uzoca uvuga ati umuntu akora ibi muri iki gihugu cacu, kandi ibyo afitiye uburenganzira n'ibi, ko tuzogerageza tukabishyiramo muri senteze nakubwira la carte jaune usanga yanditsemo uko bimeze, ibyo irangitse bimeze. Icyo turiko turagikora
tugikoranye na uyeme. Ikibazo cy'abantu bagenda muri bijya bihugu bubatse makenga yagumye batwana benshi ati birasambura ingo. Iki ni kibazo kitoroshye kubera yuko banyakwa bashinga amateka murabizi kunsumba na cyane cyane ku ingo zacu zijegaje uno munsi. Ibi ndabivuze kubera yuko usanga umugabo ashwanye n'umugore ukazaho umugore ngo yigiye agaca atari kumugiye gukora ako kazi abana agakora mutari. Si muri ibi gusa, ibi ndabivuga kubera yuko natwebwe tuko twinjiza mu gipolisi urasanga umugore yashwanye n'umugabo ugaca usanga agiye kurondera impapuro z'amagendu ugaca usanga yamaze kugenda kwinjira mu gipolisi atanye abana umugabo. Ibi ni ibibazo rero sosiyale byo kugera, kandi nibaza yuko twebwe nyene twenyene nka leta tutobishobora, ariko twese tugeza gufashanya muri education y'ingo n'imiryango, abantu bamenye yuko icumu maza gukora agenda kibwira ubundi, kuko usanga kenshi ari ikibazo. Mugabo ko mwabitweretse ko ari amakenga, tuzogerageza gukurikirana n'ibyo bigo bizaba bijejwe kubakira imbere y'uko bagenda, nabyo tubikurikirane kugira kuko nk'abaje leta ifise mu minwe yabo intwaro, tuzogerageza gukurikirana turabe by'ukuri yuko uwo mupfasoni agiye yagiye yumvikanye n'umugabo wiwe. Nivyo hari aho byashitse, ariko hariho n'abagiye bumvikanye naho nyine nk'uko mwabishikirije, uretse ko naho nyine hariho aho nzi henshi byazanye induru, ugasanga umugore yagiye gukorera amafaranga, umugabo akaguma amubwira ngo ariko yubaka inzu, yagira ashike ngaho agasanga yanzu ntiyabayeho, naho ubwo yirirwa mu kabare agataha ku mugoroba y'amafaranga yose ayacisha ku wefu, agasanga naho ubwo yararondeyemo ubundi mugore, ugasanga ni ingorane gusa. Ni ibibazo dutegerezwa kugera, kandi si ibibazo bizoba bitewe mu kubera yuko aya masezerano yabaye, ibibazo byo muri Afurika dusanzwe tubibamo. Mugabo tuzogerageza dukurikirane kugira turabe ko ari byo dushobora gukinga, hashikirya ibyo byatunaniye gukinga, mugabo twafashe gukinga dushobora gukinga. Mwabaje ikibazo gikomeye cyane, ati mbega umuntu iyo bishitse akitaba Imana ari muri ako kazi bizogenda gute? Ikibazo kitoroshe, mugabo n'ubu byahora bishika. Hariho abagiyeyo barakubagurwa, bamwe baje ari iziga twarabakiye kuri aeroport. Aha nyene ambasade zacu zijya zikimara, iyo bashoboye gukontrenya aho yakorera bakamurihira na patrima y'icyo kiziga kikaza. Binaniranye naho ambasade zaca zikora ku buryo zikarondera uko zirafatira, kuko nizo misiyo bafise zo gukurikirana umurundi wese, yaba magara mukitse cyangwa yaba yamaze kwitaba Imana. Ibyo byose mu byo abahagarariye ibihugu muri aho bari hose mu misiyo bafise, ibyo byose birimo. Mugabo ico nagire ndabahumurize ko mu nteguro yaciye muri leta twarasabye yuko izi nzu ibi bigo bizoba bijejwe gufasha abakuza gukora kariya kazi, ko bitoba ari ibigo gusa uno munsi umuntu aza kugurura uko nyene gusa. Hariho uncertain montant tuzobasaba aje muri BRB kugira ashobore gufasha muri ibibazo muri ibi biramuzishije. Muri rya donance y'ubushikiranganje ajejwe abakozi n'akazi azoba harimo amafaranga kugira wuguruza iki kigo, utegezwa kubanza kudepoza kuri konti ya BRB. Ayo mafaranga ashobora gufasha mu gihe ibintu nk'ibi byoshika. Ibi navyo nibaza ko navyo bizofasha kugira dushobore gukinga, kuko ntidushobora kubirekera leta ngo leta bariyo izofata nsharije ibyo bintu byose byabaye, kandi ubona ibyo bigo navyo bizabifitemo uburusho bikuramo. Ku buryo bizabifitemo uburusho bikuramo ni ukugira nabo bagira kigoro, bagize igishika nabo bakontribue kugira icyo kibazo cyabaye giporisho. Mezosi kugira n'ubundi dukinge nidusange naho ibyo bigo byuguruwe n'abashararaka gusa, dusange nabo twasoma imwe twarimo, dusange igihugu cyasuye gucakura nk'uko banyakobashima amateka bamwe bamwe bagira barabishikiriza. Ikibazo gikurikira cyabajijwe na mwabere wo mwidasi
yabagiye ikibazo ati mbega abagiye imbere bizoca bigenda gute bari bakishuye ibyo ngiye ntange ni komplema ku byo bishuye aya masezerano ari zabaho banyakuba mukayemeza hanyuma nyine cyubera kashira ku mukono abariyo bose bazoca bavuga kuko azoba afite inyungu nyinshi azoba afite inyungu nyinshi kuko uno munsi n'abajayo nibaza yuko abo bakomisiyoneri babashikanayo nibo babikuramwo inyungu usumba uri karakora